niko nkora. Abo bakenyezi biyungunganya mu rudandazwa mu gisagara ca Bujumbura bahimbaje umunsi wabahariwe hirya y'ejo bari mu bukene. Bankuwiha Godelieve adandaza ifi amenyesha ko naho biruko bagerageje kwifata baranezerwa. Turavya dukorera mu by'ukuri abakenyezi umunsi mukuru wacu ni wagenze neza cyane kubera nta mafaranga twari dufise, hari ubukene mu bantu, nta mahera turonka, ariko twaragerageje kwifata nyene kuko hari umunsi mukuru wacu turagerageza mu bukenyene dufise turinezereza ko hari umunsi mukuru wacu. Abadandaza ibifungurwa nabo babitembereza batubwiye ko bafise ingorane yo kubura imitahe no kuburabuzwa n'abapolisi. Biashara biko lakini hatuna nafasi ya kuvichuruzia na hatuna mitaji. Kuna muda tunakopesha hivyo tunachuruza na hela za watu zenye tulikopesha tuzitoi yema. Na njoo kwa maana tunataka mitaji yetu sisi wenyewe. Chakula kiko hapa kwetu Bujumbura, sema hakuna hela tu ya kukinunua. Ibintu mbona ko byokoroka nakwe turonka uburonderera. Turonke ukuntu ibintu byokoroka ko bidakorotse natwe ntituronka ubuzima. Kuko nkatwe turashaka kudandaza mu ibarabara. Tugiye kudandaza mu ibarabara abapolisi batwiruka kurashaka guhana umupolisi hana uranguza amahera wati ya bya bintu bikaba bigiye ubu cuburi iyo duja mu mpimba. Twebwe rero ubu ntiko biratorohera ibintu bidakorotse nta buzima dufise, abakenyezi twabuze iyo tuja, twabuze iyo dutwara imiryango yacu. Abo bakenyezi basaba leta kugira ici bafashije cane kihutira kugabanya ibiciro kugira baronke abashorera nabo nyene bashobore gusumira imiryango yabo badacumukuye.